Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambulidahita TV na cane mwebwe bakunzi ba kino kiganiro utuntu n'utundi, amagara meza, kugubwa neza no kururanirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye, kurondera muronka ivyo ndabipfurije n'ibindi vyiza byose bishoboka. Hanyuma mbahaye ikaze muri kino kiganiro utuntu n'utundi musanzwe mushikirizwa na jewe Janvier Manirambona. Nijewe ndakibatunganiza mu nkakibashikiriza ngaha kuri Ntambulidahita TV nyene. Tugiteguriye ko kazi nkuko mubibona aha ni muri pharmacie kaze kinama hakurya y'ingoro y'ubwami y'ibyabona bya Yehova, aho bita kuri Ave Marie canke aho bita kuri Nueva Vista. Ibyo byose ku bantu bazi ngaha mu kinama biramenyerewe, mushitse ngaha muba mudushikiriye, dushobora kubakira tukabumviriza tukabatunganiriza ku rugero rwose dushoboye, hanyuma tukabatekerera n'impanuro bivanye kumbure n'izikenewe izarizo. None rero no munsi ndafise icigwa ngomba ko turabira hamwe muri ca kiganiro cacu utuntu n'utundi gifise intumbero yo gusangira namwe impanuro muri rusangi zifatiye ku buzima bwacu bwa misi yose, inyigisho, guhanurana, kwigishanya, kwibutsanya, gukarisha ubwenge, tukarabira hamwe ibyo dufasha kwiteza imbere, kubaho neza no gushishikara kugira amagara meza no gushishikara kugira iterambere ryiza, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero uno munsi mfise icigwa ngomba ko tuganira namwe kijanye n'akamaro canke inyungu zikomoka ku kiyago co mu muryango, importance du dialogue dans la famille. Tugomba kuraba akamaro canke inyungu z'ikiyago co mu muryango. Iki kintu ni ikintu kidasanzwe gihambaye. Hariho abantu nigeze kumva baririmba indirimbo muri za ndirimbo nuvuga ngo ndagakaranga muga zirimo impanuro zikomeye, bavuzimwe amajambo avuga ngo kutavugana ni isoko ry'amazimwe. Amazimwe nayo no kuvuga amahemere, isaku, amajambo adatohojwe neza, inkuru zidatohojwe neza, inkuru zishobora kubamwo ububeshi, zishobora gucanishamwo, kuryanishamwo abantu. Ariko mugabo kuvugana, kuyaga, bavuga ngo ukuri gushirira mu kuyaga. Muravyumva yuko rero ari nkenerwa kuganira. Mbere abandi bo bavuze ngo ikiyago gisumba ikivi. Ikiyago rero canke ikiganiro, kuyaga, kuganira ni inzira ikomeye cane ishobora gutuma habaho inyungu nyinshi, ishobora gutuma habaho novuga ngo umuti utoregwa ibibazo vyinshi bihanze ubuzima novuga ngo bwa misi yose. Ndavuga ngo le dialogue au sein de la famille est crucial pour établir des relations saines. Ikiyago, ikiganiro mu muryango ngo kirahambaye cane, ngo kandi ngo kiratuma habaho canke hashirwaho imigenderanire myiza hagati y'abanyamuryango, kandi ngo kira renforcer les liens et favorise un environnement familial positif. Ngo kirakomeza novuga ngo ubucuti, ico mupfana n'umuntu, no kuvuga ivyo abanyamuryango bahuriyeko, kira renforcer les liens kandi ngo kira favoriser un environnement familial positif. Ikiyago kiragirane, kiratuma kirorohereza kumbure niko novuga icuka ciza mu muryango, kiratuma habaho icuka ciza mu muryango. Urumva rero yuko gifise akamaro kadasanzwe. Tugomba rero kurabira hamwe, simpamvu isanga kumbure ngira ngo ndabidondaguye vyose novuga ngo mu ntangamarara, ariko mugabo kumbure n'ubundi tubigarukako neza kimwe kimwe kwacu. Nagomba ngo turabire hamwe kimwe kimwe kwacu, kuko mu by'ukuri ni vyiza yuko abantu bumva akamaro, inyungu ziva mu kuganira, mu kuyaga. Hariho abantu usanga bataganira, hariho abantu usanga umengo nta mwanya babifitiye, hariho abantu nyene usanga nyene umengo ni bawashishwe, hariho abantu usanga nyene kumbure babanye nk'ibikoko, babanye nk'abantu umengo ntibafise umunwa, ariko mugabo ugasanga ahandi baravuga, mugabo bagera mu ngo, bagera mu bo babana ugasanga baguma bahoze, canke ugasanga ibaye na kiguno. Oyaye kuganira, kuyaga
birafise inyungu nyinshi, tugomba kurabira hamwe inyungu nyinshi zishika ku 15. Niyo mpamvu nifuza yuko notebera muri ibi, ahubwo nkwiye kugira ko ndababwira inyungu 15 ziri mu migwi, novuga ngo mu migwi 5. Nari nashatse ko nogicamwo ibice bibiri, ariko mugabo ndadicemwe ibice bibiri kandi zose ari zimwe zikurikirana. Habaho uzosanga kurikirana igice kimwe mugabo ikindi ntagikurikirane, kandi yoyo ari novuga ngo sije imwe ivuga ku nyungu gusa. Yaba ko muri ari ibintu novuga ngo ngoma mbanze mvuge ku ntangamarara gusa no munsi, hamundi musi nzovuga ku kindi, ubundi musi nzovuga ku kindi, kumbure aho byari gutavyumvikana. Ariko mugabo kubera ko zose ari inyungu zimwe kuri chaîne imwe, tugomba kudondagura izo nyungu zose uko ari 15 zigabuwe mu migwi novuga ngo 5, mu bintu 5 bikuru tuza kuraba bitatu kuri buri mugwi, hanyuma duhave dusozera kino kiganiro cacu utuntu n'utundi. No kuvuga rero umugwi wa mbere cyangwa se ikintu ca mbere gihurikiyemwe ibintu bitatu bigize inyungu. Muri zino nyungu 15 tugomba kuvuga zikomoka cyangwa se ziterwa n'ikiyago, ikiganiro ciza mu muryango. Nico kubwa mbere ngo le dialogue renforce les relations et la confiance. Ikiyago, ikiganiro mu muryango, mu banyamuryango, mu bavukanye, mu bavyeyi n'abana, abavyeyi hagati y'abavyeyi nyine, abavyeyi ku bavyeyi, abavyeyi ku bana, abana ku bana. Ikiyago ngo kirakomeza imigenderanire hamwe n'icizere. Muri iyo ntumbero nyene bacavugamo ngaho ibintu bitatu, bavuga ngo la communication ouverte et honnête, kuvuga kuganira, guhanahana amakuru mu buryo novuga ngo atakwiyugara kurimwo, umuntu yiyuguruye, novuga ngo ataco yisigarije, yumva yuko nyene ari iwabo nk'imvura, ngo kandi bakavuga amakuru ari honnête, novuga ngo yizewe, ataburyarya, atabubeshi burimwo. Ngo ico kiyago ngo kiratuma habaho espace de confiance, gituma habaho novuga ngo nuzeye icizere, gituma habaho novuga ngo terre de confiance, gituma habaho gituma icizere kironka ikibanza, gituma icizere mu muryango kironka ikibanza, kironka umwanya, aho ngo usanga umuntu wese yiyumva neza, akumva yuko afise agaciro, kandi akumva yuko avuga akumvirizwa. Mu nyemere ndayibasombereye ko muri abumva igifaransa neza nta ngorane. La communication ouverte et honnête crée un espace de confiance où chacun se sent écouté et valorisé. Nuko D'ailleurs on doit tubitebamwe nibaza ko muvyumva. Ubwa kabiri nabwo bavuga ngo établir une communication régulière même dans les moments difficiles permet de maintenir des relations positives et chaleureuses. Bavuga ngo gushiraho ibiganiro, kuganira novuga ngo mu buryo bwamaho, apana kuyaga uno munsi ugasanga kumba cyahera nk'indwese mutavuganye, oya kubigira umugenzo, kwama muganira muyaga uko bukeye ko bwije imisi yose mu muryango, naho hoba no mu bihe bigoye, kuko hari abantu baganira bimeze neza muga bimeze nabwo tusanga baciye babivamwo. Ngo burya ngo uko kuganira kwamaho kwa misi yose mu bihe byiza no mu bihe bibi, ngo kuratuma hagirane imigenderanire mu muryango ikomera, ikaguma ari myiza, kandi ngo mbere ngo bikanatuma ngo urukundo, kwiyumvanamwo, gukundana bigirane bicera vyiyongera mu muryango, kubera yuko habaye ikiyaga. Ikindi kintu cya gatatu ngahaye muri uyu mugwi wa mbere ugizwe n'iki kintu kivuga ngo renforcer les relations et la confiance, cyangwa kigomba kuvuga yuko le dialogue renforce les relations et la confiance. Icya gatatu nacyo kivuga ngo le dialogue favorise l'empathie et la compréhension mutuelle renforçant les liens familiaux. Bavuga yuko ikiyago gituma habaho cyangwa se gituma ugutahurana hagati y'abanyamuryango kwiyongera, kandi bigashishikara kugira gutsimbataza
novuga ngo ubucuti n'imigenderanire myiza hagati y'abanyamuryango. Ni ukuvuga rero uwo mugwi wa mbere novuga ngo utwereke ingene ibiyago ibiganiro mu muryango birenforce les relations imigenderanire bikongera bikarenforce novuga ngo la confiance icizere mu muryango. Hanyuma rero ikintu ca kabiri kigizwe navyo nyine n'ibintu nka bitatu ngaha ni ikintu kivuga ngo résoudre les conflits et les malentendus. Ikiyago ikiganiro ibiganiro mu muryango ngo biratorera inyishu amatati hamwe no kudatahurana les malentendus. Kudatahura umuntu ntukware novuga ngo gusanga umuntu bamutahuye kutariko. Muri iyo ntumbero rero ibintu bitatu byerekana neza ingene ikiyago gitorera inyishu gitorera umuti amatati hamwe no kutumva kumwe ibintu, résoudre les conflits et les malentendus. Icambere muri ibi bintu bituma ikiyago cyangwa se byerekana ingene ikiyago gitorera umuti amatati no kutumva kumwe ibintu, bavuga ngo une bonne communication permet de mieux comprendre les points de vue de chacun et de résoudre les conflits de manière constructive. Bavuga ngo uguhanahana amakuru neza, kuganira kwiza, ikiyago ciza, ibiganiro vyiza mu muryango biratuma abantu batahurana, umwe wese agatahura uko naka abona ibintu, kuko mu budasa bw'abantu no mu busumbasumbane bwabo birashoboka cyane yuko batavyumva kumwe batabibona kumwe. Ariko mugabo nubwo hari ubudasa nubwo hari ubusumbasumbane hagati y'abanyamuryango, ukuganira kwabo kandi kwiza une bonne communication ngo biratuma umwe wese atahura mugenzi we uko avyumva, kandi gutyo ngo bikanatuma habaho rero gutorera umuti amatati les conflits mu buryo ngo bwubaka. Ayo matati aratorerwa umuti biciye mu biyago mu biganiro mu muryango mu buryo bwubaka, atari mu buryo busambura ariko mu buryo bwubaka bubahuza bushishikara kubagira umwe. Ica kabiri ngaha kuri iyi nimero ya kabiri yerekana ingene ikiyago cyangwa ikiganiro gitorera umuti amatati no kutumva kumwe ibintu. Ica kabiri kivuga ngo elle réduit, no kuvuga la communication, elle réduit le risque de ressentiment et d'hostilité en permettant d'exprimer ses émotions et ses besoins de manière claire. Ikiganiro communication bien le dialogue ngo iratuma novuga ngo kubaho kwiyumva nabi no kugira agatima novuga ngo kishari kugwanko esprit d'hostilité cyangwa ressentiment, kumva ko nyene ugize hari ikikubakiye ku mutima. Iyo habaye kuganira neza kuyaga neza ngo biratuma kagatima kugwanko kagatima ko kumva umengo wewe urarenganywa uri mu ijambo, kubera ko hariho ukuganira umwe wese kandi akabagira yexprima akavuga ntuzeye ikiri ku mutima ikimubakiye. Muri iyo ntumbero rero iyo umwe wese aparvenye ashoboye ashitse ku kuvuga ikimubakiye n'ikimubabaje, kimuteye inzigo, kimuteye umubabaro, kimutunuje, kimuteye akabonge n'agahinda, bica bituma rero umwe wese yexprima ama emotion yiwe, ibigumbagumba vyiwe, umubabaro wiwe, agahinda afise, kandi ntiyerekana umubabaro gusa ahubwo akerekana meme ses besoins, ibyo akeneye, ico wewe yipfuza gushika ko, ibyo asaba muri ico kiyago. Kandi murumva yuko umuntu avuze arabasha gukira, kubera ko ngo utarika munda ugatarura ibiboze. Rero iyo uvuga ugasohora ukerekana ibikubakiye ugacutombora aho hantu ubishikirije, n'akaba ari abantu bahisemwo ko mwumvikana mubuza muganira, batumbereye kubaka badatumbereye gusambura. Muri ico gihe rero urumva yuko bica bigenda neza, hacaba kuresolva cyangwa se gutorera umuti les conflits et les malentendus. Ca gatatu kuri no nimero ya kabiri
ukuvuga bavuga ngo le dialogue aide à éviter les malentendus et à prévenir les tensions. Kuganira, kuyaga, kurafasha kwirinda, kurafasha gukwepa, kurafasha novuga ngo guca kure, kurafasha kurafasha kugira ngo ntihabeho ukutumva ibintu ugutandukanya, aho usanga abantu barumva ibintu batumva ibintu kumwe. Rero ngo ukuganira kurafasha kwevita, kwirinda les malentendus, ukutumva ibintu kumwe, kandi ngo kurafasha no kwirinda cyangwa se no gukinga les tensions, imishamirano. Le dialogue aide à éviter les malentendus et à prévenir les tensions. Ikiganiro, ikiyago kirafasha kurinda ntuzeye novuga ngo kutumva ibintu kumwe, kandi kigafasha no gukinga novuga ngo imishamirano, les tensions. Tubonye rero imigwi ibiri ngaha. Umugwi wa mbere uvuga ngo renforcer les relations et la confiance, twabisiguyeho noneho. Ubwa kabiri naho tubonye yuko ari résoudre les conflits et les malentendus. Ibyo byose rero ko ari bibiri tubibonyemwo ibintu bitandatu, buri mugwi wose tubonyemwo ibintu novuga ngo bitatu. Tugomba turabire hamwe rero novuga ngo ica gatatu naco kivuga ngo le dialogue ifasha pour transmettre des valeurs et des apprentissages. Ukuyaga, ukuganira, ikiyago, ibiyago, ibiganiro mu muryango birafasha kugira gutanga novuga ngo indangagaciro, ingeso nziza, imico myiza, hamwe no kwigisha no gutanga ubumenyi ku banyamuryango. Abana bakiri bato bariko bararuka biciye mu kuganira, biciye mu kiyago, biciye muri communication, biciye mu guhanahana amakuru kwa misi yose, kwamaho, ngo biratuma abanyamuryango baronkeramo indangagaciro, les valeurs, kandi bakaronkeramwo novuga ngo no kwiga, bakiga kugira ngo bagire bashobore kuronka ubumenyi bw'ibyo badafise. Aho naho duca tubona yuko kimwe muri bino bintu bitatu bitwereka ingene ikiyago gifise inyungu zo guha abana barutse, ugwaruka runganwe ubumenyi, inyigisho hamwe n'indangagaciro. Ngaha bavuga ngo le dialogue permet de partager les valeurs familiales. Kuganira, kuyaga kurafasha novuga ngo kugirane gusangira, gusabikanya n'abanyamuryango ngo ibijanye n'indangagaciro z'umuryango. Uzokumva ari umuryango uvuga ngo twebwe iwacu ngo iki kintu kirazira, mu muryango iwacu uzobaze nta mwana atiga, mu muryango iwacu uzobaze nta mwana atwara ishusho, mu muryango iwacu uzobaze nta mwana ukunuku. Uzi yuko ibyo bibaye gutyoye utubigicibwa mu muryango, ugasanga hari ikintu novuga ngo mu muryango ari ngenderwa ko bagenderako, baterekwa badashaka mu muryango, kandi abana baciye ubwenge babibwirwa biciye muri kwa gutransmettre les valeurs et les apprentissages mu muryango. Urumva yuko abana bakura bazi ngo mu muryango dufise indangagaciro zimeze gutya, mu muryango iwacu ukunuku. Ugasanga imbere unabarabya kenshi ugasanga ngo bitwara kumwe, bavuga kumwe, bafise imyifato imwe, kubera yuko bakuze bigishwa bimwe kandi bagerageza kubigendera. Ugasanga barazi neza yuko kizira kuvuga uwundi muntu ariko aravuga, barazi ko kizira gutwenga umuntu kubera ko akosheje. Ugasanga hari ibintu bahanye mu muryango, ni amahame ngenderwako. Kandi abantu bakavuga ngo nuze ngo le dialogue permet de partager les règles de vie, ni kuvuga ingingo ngenderwako zo mu buzima, imikenyuro y'ubuzima, ingene ubuzima bumeze, ibintu nyene nk'ivyo, ingene amategeko novuga ngo nkenerwa kandi ngenderwako mu buzima. Kandi mbere ngo le dialogue permet de partager les attentes,
ibyo umuntu yiteze, ibyo umuntu akwiye kubaho yiteze mu buzima, akamenya ati nkwiye kubaho niteze iki gushika kuri iki, hanyuma ngo favoriser une meilleure compréhension et un respect mutuel. Muri kuno kuntu nyene rero no kuvuga ngo ico kiyago ngo kiratuma canke se kirorohereza, kiratuma habaho ugutahurana no kubahana hagati y'abanyamuryango. Ico kintu mumva ko gihambaye cyane. Hanyuma cya kabiri, muri bino bintu bitatu bitwereka ingene kuyaga, kuganira gufasha guhanahana indangagaciro hamwe n'ubumenyi mu muryango. Ni ukuvuga ngo bavuga ngo il est essentiel pour la transmission de la culture. Ukuyaga, le dialogue ngo ni nkenerwa cyane mu bijanye n'ubugirane no guhanahana imico kama, imico myiza, des traditions et des leçons de vie. Kuno kuganira ngo ni nkenerwa cyane, kurafasha guhanahana imico myiza, guhanahana novuga ngo imigenzo muri societe, mu muryango. Irafasha kandi kino kiyago kirafasha kandi guhanahana ngo des leçons de vie, ibyigwa by'ubuzima, impanuro z'ubuzima. Umuntu akamenya neza yuko mu buzima kizira kwifata ko kizira kugenda uko, iyo ugenjeje gutya uba wiyononeye muri kazoza ibi canke biriya. Ibyo byose ni nkenerwa. Tumeze nk'abanyarutsa gatoya tubandanye. Ica gatatu kitwereka ingene kuganira gufasha cyane mu guhanahana indangagaciro hamwe n'ubumenyi mu muryango. Bavuga ngo la communication permet d'aider les enfants à développer leur sens critique, à prendre des décisions éclairées et à grandir. Ukuganira, kuyaga kurafasha abana kugira ngo bakure mu bijanye no kugirana no gushobora novuga ngo gukritika, kuvuga ibyo bagona ku kintu kanaka, naho kumbure byoba ari kibi cyangwa ari ciza. No kuvuga bagashobora kuvuga ati iki kintu ni ciza cyangwa si ciza, bagashobora gukomanta, bagashobora kuvuga ati iki kintu nico, iki kintu si ciza, kugira ngo ejo azobe responsable y'ubuzima bwiwe, ashobore kumenya guhitamo iciza n'ikibi. Rero ngo kuganira mu muryango, kubera ko habaho guhanahana ibyiyumviro, kandi umwe wese mu budasa bwabo, umwe wese akamenya yuko ari mu muryango afise ijambo, yumvirizwa kandi yubahwa. Ni ukuvuga ngo umuntu rero aragirane ikitameze neza, avuga ati mugabo jewe nakayambabaje, nakaye ibintu yagize sivyo. Niyo rero niyo sens critique. Hanyuma kandi ngo ikiyago kikongera kigafasha kugirane no gufata ingingo ngo zirimwo umuco, zitumbereye, nziza, zishikana ku iterambere no ku buzima bwiza. Kandi ngo kireza kigafasha kino kiyago nyene ngo gukura neza. Iyo umuntu aganira n'abanyamuryango, araca ubwenge, aragirane gutyo, agatera agashishikara kugenda akura mu byiyumviro, mu buzima, mu gutahura. Ikintu cya kane naco nyene kirimo ibintu bitatu tugomba kuvugana muri bako tubigenze. Ikintu cya kane kitwereka inyungu ziva cyangwa zikomoka cyangwa ziterwa no kuganira mu muryango n'ikiyago mu muryango. Bavuga ngo favorise le bien-être émotionnel. Ukuganira, ukuyaga kurorohereza, kuratuma habaho novuga ngo ubuzima bwiza mu bijanye n'ingene umuntu yiyumva, mu bijanye n'amarangamutima. Kubera iki? Umuntu amaze kuba yexprima, akavuga, akumvirizwa, nawe akumviriza abandi, bituma umuntu yiyumva neza ko yorohewe, bituma umuntu yiyumva yuko ari mu muryango, bituma umuntu yiyumva ko ari wabo, bituma umuntu yiyumva yuko nawe atari igicibwa. Ibintu nyene nk'ibyo reka turabe ko mbure bino bintu bitatu cyo babivugamwo. Bavuga ngo une communication ouverte et honnête permet aux membres de la famille de partager leurs émotions, leurs peurs et leurs joies. Ukuganira, ukuyaga mu muryango ataco bahishanya, ataco banyegezanya, kandi bizerana, kuratuma abanyamuryango bagirane, basangira, basabikanya
amarangamutima yabo, leurs émotions, leurs peurs, ubwoba bwabo, ibibateye ubwoba, nkavuga ati ndafise ubwoba, ni mbona umengo ndohava nyoberwa, umuntu akexprima ibimuteye ubwoba, ibimuteye uruhagarara. Kandi ngo si ivyo gusa, ngo baranasabikanya ibibateye umunezero, leur joie. Iyo hagize umuntu yanezerewe, yaronse ikintu, yariko aragendagenda atora inoti y'ibihumbi 10, barabisangira. Nta muntu aba yumva ngo hamwe no mubwire binezereye yohava canke irishari, yohava canke ibintu nyene nk'ivyo, wapi. Ahubwo basangira kabisa nagaye kubera ko baba biyumva bose barumwe, basenyera ku mugozi umwe, bazi ko atabantu bunguka arimwo, ahava babazwa nuko habayeho ubuvuze, novuga ngo intambwe yateye mu buzima, ko yaronse promotion canke yagize. Ubwa kabiri muri bino bintu ngo bitwereka yuko ikiganiro gituma habaho, novuga ngo kugira amagara meza mu bijanye n'ibigumbagumba n'ibishobisho n'ibisinovange ibishobisho n'ibigumbagumba cyangwa se n'urukundo n'iki. Bavuga ngo la communication contribue à créer un sentiment de sécurité. Kuganira ngo kuratuma habaho agatima cyangwa se kwiyumvamwo yuko uri mu mutekano, ukumva yuko utekanye. Kandi ngo ukuganira kuratuma habaho ngo kwiyumva yuko ufise aho wegamiye canke se aho ubarizwa, aho ukomoka. Bavuga ngo un sentiment d'appartenance. Umuntu iyo aganira neza, abo baganira bagahuza bagasenyera ku mugozi umwe, biratuma yumva ko afise aho akomoka, afise iwabo, afise abiwabo, afise novuga ngo aho yitirirwa, atari agati kuma novuga ngo kakisenya, ari umuntu afise novuga ngo ahabarizwa. Kandi bavuga ngo bavuga yuko ngo iyo communication rero tugirane iri essentiel pour le bien-être émotionnel de chacun. Urumva ko biri abari nkenegwa, nta muntu n'umwe adakeneye mu bijanye n'ibigumbagumba no kugirane no kubaho yumva ko yisanzuye, yidegenja, atangorane, akunzwe, afise iwabo, afise abiwabo. Hanyuma igica gatatu ni muri no mugwi nyene, navuga ngo wa kane utubwire ingene inuzeye yago gifavoriza le bien-être émotionnel, gituma umuntu yumva ko akunzwe, yiyumva neza yuko afise agaciro, yemewe, afise aho novuga ngo abarizwa, yegamiye mu biwabo, mu muryango. Ngo ikintu cya gatatu bavuga ngo habaho un environnement familial où l'on peut s'exprimer librement, renforce la confiance en soi et l'autonomie. Ngo umuryango uri mu muryango aho usanga ngo umuntu wese ngo ashobora gushikiriza akari ku mutima, iryo agona, ikimubabaje, ikimunezereye, iciyumviro ciwe, akabishikiriza yidegenja, atagukandamizwa, atagitsure, atagukritikwa, atagufatwa n'abo, atagutukwa, akumva ko afise ijambo kandi afise umwidegenjo. No kuvuga ngo ivyo bintu ngo biratuma habaho confiance en soi, biratuma umuntu yigirira icizere, akumva ko nawe afise agaciro. Hanyuma kandi ngo bigatuma umuntu agira autonome, akumva bigatuma umuntu agira yumva yuko nawe ashoboye, nawe ashobora gukora ibintu bigakoreka, ashobora gupanga ibintu uko avyumva, kandi bigatuma bikagenda neza kubera yuko abamaze kugira ama exercice yo kwimenyereza, akavuga, akagirana, agashikiriza ivyiyumviro, nimba bamukosora akamukosora, gutyo agashishikara nawe nyene akura mu bijanye no kubana n'abandi neza. Umugwi wa gatanu urimo ibintu bitatu vya nyuma, murumva ko tubigenze, ihangane tugomba dusozere kino kiganiro. Umugwi wa gatanu utwereka inyungu ziri mu kuganira, mu kuyaga mu muryango. Uwo mugwi navuga ngo améliorer la communication non verbale. Burya ngo kuyaga mu muryango ngo kuratuma hiyongera ibijanye no kuganira, no gutanga inkuru, no guhanahana amakuru
ngo mugabo hadakoreshejwe imvugo. Burya ngo iyo umuntu mukunda kuganira uko yifata ariko aravuga, ibimenyetso agira ariko aravuga biratuma utahura cyane gusumba uko bari gutahura wumvise amajambo. Niyo mpamvu kuganira n'umuntu amaso mu yandi ni kwiza cyane gusumba kuganira nawe mu buryo bwo kwandika, mu buryo bw'amamesaje, kubera yuko iyo muganira muri maso mu yandi birafasha cyane kubona amadetaye yandi azanana mu novuga ngo mu bimenyetso. Kubw'iyo mpamvu rero bavuga ngo ikintu cya mbere muri bino bintu bitatu byerekana ingene kuganira n'umuntu cyane kandi muri kumwe amaso mu yandi bituma ngo habaho kwameliora la communication non verbale, guhanahana amakuru mugabo hadakoreshejwe ntuzeye amajambo, kuko iruhande y'ibyo avuga uko yifata nuko nagirane urumva ko bikuhaye kumenya ibindi byinshi. Bavuga rero ngo l'écoute active, le langage corporel et les expressions faciales jouent un rôle important dans la communication. Kumviriza umuntu novuga ngo mu buryo bw'amaho, imvugo y'ingene novuga ngo yifata, inyifato, ibimenyetso, iki avuga ashavuye, avuga araba, ko bagusubira, ibijanye n'ingene mu maso yiwe hagirana hijigwa, ubona ingene hagirana kubita amaso, hagirana kubita ingohe. Ivyo vyose ngo birafise ikintu gihambaye gikomeye bikora iyo umuntu ariko araganira novuga ngo niki n'abandi, kubera yuko ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ikintu kidasanzwe mu bijanye no guhanahana amakuru. None rero ikintu gira kabiri naco ngaha tubona bavuga ngo il est essentiel d'être attentif aux signaux non verbaux pour comprendre les émotions et les besoins des autres membres de la famille. Ngo ni nkenerwa cyane, birakenewe cyane yuko ngo umuntu agira novuga ngo aca akama akumviriza agakurikirana neza ngo n'ibindi bimenyetso bigaragara ku muntu muriko muravugana, kuko ngo ivyo bimenyetso navyo, ibimenyetso yerekana mu maso, inyifato, iki yikubita kubita agirane akora hajya, ivyo byose ngo birafasha ngo kumva no gutahura uyu muntu ingene yiyumva iyo ariko arabivuga, ko ariko abivugana umubabaro, ko ariko abivugana umunezero, ko ariko abivugana agahinda, akabonge n'intuntu, ko ariko abivugana ishavu. Ivyo byose urashobora kubikurikirana ugaca ubimenya kubw'uko ukurikiranye ivyo bimenyetso bindi bitari amajambo. Améliorer la communication non verbale, kuganira rero kwa misi yose muri kumwe n'umuntu amaso mu yandi, urumva yuko vyongereza niyo communication non verbale. Hanyuma novuga ngo cyanyuma ari naco gisozera ibi byose twadondaguye, bavuga ngo adopter une attitude ouverte et respectueuse favorise une communication plus fluide et plus efficace. Kwifata cyangwa se gushiraho iyo nyifato kugira yo kuganira mwugurutse, novuga ngo atacu muhishanya kandi mwubahanye, biratuma rero hagirane haba ico kijanye no kunyene muganira mu buryo nyene butahurika, bugira ico bashikanye ko butuma umumwe wese yumva yuko yisanta areze kandi atahura ibiri kuberavuga. None rero bakunzi ba kino kiganiro utuntu n'utundi, ibi bintu byose tudondaguye tutosubiramo ngo tugomba kubirezima, kuko hava musanga tubisubiyemwo. Ni ibi bintu byose bitweretse inyungu 15 zigabuwe mu migwi 5, buri mugwi wose ugizwe n'inyungu zitatu, bitweretse akamaro canke inyungu ziterwa no kuganira, ziva ku kuganira, ku kuyaga mu muryango. Ukuganira, ikiyago mu muryango gifise akamaro kadasanzwe, gifise inyungu zidasanzwe, ni nkenerwa, ni ntasubirizwa mu muryango. Nimba mutaganira, nimba mutayaga,
murakwiye gushiraho ikiyago mu kayaga, kandi ukuyaga twabonye ngo ni ukuyaga kwa misi yose, mu bihe byiza no mu bihe bibi, mukanye canke mutunze, mwaraye mufunguye canke mwaraye ubusa, naho muba mufise ibyo mudahurizako, ariko mukabiganira mu ntumbero kugira ngo mutorere inyishu. Kumbure novuga ngo ibibazo bihari muzosanga kuyaga gufise inyungu zidasanzwe. Muri iyo misi yaheze nagiye mu muryango umwe wari ufise ibibazo, kandi dusanze ibyabuzwe byose twavuze yuko mu by'ukuri habuze ikiyago kandi habuze urukundo, kuko atakiyago n'urukundo ruragoye ko ruhaba, kuko urukundo nabwo rwogera kuri ico kiyago. Rero ikiyago ni kimwe mu bintu biriko biratuma abantu benshi, imiryango myinshi iguma isamburana hagati yayo, bankana, bagiriranira nabi, badafashanya imanza, bahana amashano, bagirana nuko batayaga, kuko kiyago woba umuti udasanzwe w'ibibazo biri mu muryango. None rero nano tugarukije kino kiganiro, wowe gikurikiranye, genda ushire mu ngiro mu muryango ujejwe, mu muryango ukurikirana, mu muryango iwanyu, genda ushire imbere ikiyago, ibiyago, ibiganiro, mu ntumbero y'uko umwe wese yubahwa, yumvirizwa, agira agaciro, agira ijambo. Uzosanga ikiyago ari umuti udasanzwe uvura ibikomere imitima yagize, kandi uzosanga ari umuti udasanzwe utorerwa indwara nyinshi zo mu muryango, ibibazo byinshi byo mu muryango bidafise inyishu, uzosanga mu kiyago hari umuti udasanzwe. Mwari mutaramenya rero na jewe Janvier Manirambona bategura nkongera nkabashikiriza kino kiganiro utuntu n'utundi kuri Ntambwe Data TV. Mwebwe bashasha mwiyaboneshe, muconde kuri sabone canke subscribe, mwemeze ahantu hari inzogera canke inkengeri, hanyuma mwemeze ko ama notification yose muyipfuza yuko abashikirira, gutyo muzoza muraronka ibiganiro byacu byose duhora tubashikiriza. Tuzosubira muri kino kiganiro no mu bindi biganiro byacu bisanzwe bicishwa kuri Ntambwe Data TV na Gahwane.